kubwira umuntu yahunze ahantu imyaka 29 ngo subirayo, umubwiye uti genda wibakira inzu, genda ubandanye ukore ibijanye no kushinga urundi rugo. Ibyo bintu rero nibaza ko mu bihe turimwo atamurundi yovuga ngo ni ikintu coroshe, kubera uravye ubuzima buzimvye, uravye amagorwa abantu barimwo, uravye ubukene abantu barimwo, hanyuma umuntu gaca kubwira ngo usubira inyuma, genda usubire hahandi. Jewe nibaza ko bafise akandi kantu gahetse inyuma. Kandi kira noneho narigeze kuvuga kenshi, none abo bantu bahunze 93 bahunze abariko barabatoteza, abariko barabaturira amazu, abariko barabica, abo uyu munsi none babikora bari hehe? Mbega bariko baratoza ntabo bari muri abo bariko barabatoteza, niba barimwo babashakira neza canke bashaka yuko bavaho kugira ngo nakari gasigaye bagaheraheze, kugira ntibaze bavuge, ntihazagira umuntu avuga ngo narabonye abantu bagize ibinabiriya hariya kiriya gihe. Rero kugira ngo abantu ntibaje mu zindi ngorane n'izindi zitarahera, nibaza ko ico kibazo bokireka. Ikigira gatatu, narasiguye neza yuko abo bantu bahunze nitwa dushaka gushira abarundi hamwe, dushaka gushira abarundi hamwe koko, abahutu n'abatutsi n'abatwa, jewe nari niyumviriye umugambi wuko ibyo bigwati hako bijamwo ubwoko bumwe, babishiramwo abahutu, abatutsi n'abatwa, gutyo ukunywana bive mu majambo bigende mu bikorwa. Iwo mugambi nuko utashoboye kubananya kubera nyene izingorane za politike zaciye zibica, ariko ubundi yubandanya yari yo nyishu kuri mwene ibyo bibazo, aho kwibaza ko inyishu ari kubasubiza inyuma kandi babona ibibazo abarundi barimwo